ndavyibuka neza twarabanye nubwo imyaka twabanye itabaye myinshi gose kubera nyene ibikorwa yagiyemwo byo kurwanira igihugu, ariko imyaka twabanye cyane cyane amaze kuva mu ntambara yaratahutse, turabana tubana amahoro tugubwa neza. Na jewe ndafise ibyo namwigiyeko, hariho bamwe bashinga intahe ko bafise ibyo bamwigiyeko. Na jewe ubwanje naramwigiyeko ibintu byinshi cyane. Ikintu cya mbere yari afise, burya uko kwizera yari agufise. Reka ndabaha akarorero kamwe gusa k'ikintu yari afise cyo kwizera. Nagiye numva abaturongoye muri kino gihe bakigarutseko, numva ndanezerewe. Ndibuka atanguye umugambi wo guteza amavoka, yarabimbwiye turi mu cyumba turiko turaganira, arambwira ati burya jewe ndabona mu myaka iri imbere no kubwira ngo izoba ingana uku, amavoka kizoba igiterwa uretse ko kizodufasha mu miryango, ata muntu azifuza ivoka arya amavoka yatera ku mabarabara. Yavuga ngo birakwiye ko umwana azova ku ishure agahitana ivoka atawumukubita ngo yamuha ivoka, amavoka ari menshi cyane. Aravuga ngo jewe numva mfise ukwizera yuko aya mavoka dutera amavoka ku buryo aya mavoka azoduteza imbere. Aravuga ngo rega ikintu cyose ugishize ku mutima ukagitera ucitwararitse, kandi mwebwe nyene mukakivugira, mwebwe nyene mukagiha agaciro. Arambwira ngo kiragira agaciro. Jewe ngiye gutanguza umugambi wo gutera amavoka, cyusabwe wewe no kunsengera gusa, hanyuma uwo mugambi ndagiye kuwushira mu ngiro. Mbona aragiye gutangura guteza amavoka. Hariho umwana yamushigikiye yitwa Jonathan, umwana agira gatatu, niwe yamushigikiye. Icyo gihe wamenga aho twabivugana mu cyumba yarumva, kuko atanguye kuduga agenda agiye gutera amavoka yacamuherekeza akavuga jewe sinjya kwishure. Yari yiga muri ya mashure ya maternelle. Jewe sinjya kwishure nanje ndagiye, akaguma mukurikira baja gutera amavoka. Ndavyibuka ko yavuze ngo aya mavoka uyu muhungu ariko arafasha gutera nganuku niwe azobona inyungu yayo amaze gukura. Rero ibyo byose yabikoze mu kwizera, abikora mu kwizera. Ejo bundi numvise rero babigarukanye ngo amavoka, igiterwa cy'amavoka cijukigwe kubera kugira kizogera ahantu kibi igiterwa njabuka amazi. Byaramimbaye cyane, numva kwa kwizera kurazutse, kurabaye kuzima, bongeye kugushira ahabona kubaye kuzima. Reka mvuga ikindi kintu, kwizera niko kwatumye afata ingingo yo kuvuga ngo abana bige ku buntu, abavyeyi bibaruke ku buntu, abana b'imyaka iri munsi y'itanu bavugwe ku buntu. Kuko ndibuka jewe abivuze naragize ubwoba, ndagira ubwoba. Dushitse mu rugo ndamubaza ntiyamara bijya bintu wemeye abantu bakoranya amateleviziyo ahari ubizi ko babika, mbega bijya bintu wewe ubona vyogenda gute? Ko abana bo mu gihugu gushika mu mwaka wa gatandatu, icyo gihe bashika mu mwaka wa gatandatu bo kwiga ku buntu, none ivyarya amahera bahora batanga bahora bayakoresha azoca avahe? Arambwira ati wa muvyeyi ndagusavye uhore ubirindihire uzobona bikoreka. Rero uyu munsi numva noshinga intahe ko ari ibikorwa yatangaje mu kwizera, hanyuma bigakunda bigakoreka. Jewe ubwanje sinabona ko bishoboka, kandi kumbure hariho n'abandi yabivuze babona bati ibi bintu ntibyoshoboka. Imiti tuzovuza aba bantu yovahe? Umwana gushika ku myaka 5 n'ukuntu aribo bagwaragurika. Kumbure hari n'abandi bari bameze nkanje, na cyane cyane abo mushikiranganje bw'amagara y'abantu bazi imiti ikora ku bantu ukuntu bari myinshi. Ndibaza nabo nyene uko kwizera ntako bagize, ariko we yavuze ati hora wowe uzobibona biriko biragenda neza. None tumaze iyi myaka iheze
iheze kuva mu 2005 mbona abana bavugwa ku buntu. Nukuri abana biga ku buntu, none uyu munsi gushika mu w'icenda, nukuri n'igitangaza. Ukwizera kuragahezagirwa. Haleluya. Muri ukuntu yabyatura akavuga ngo Imana yo mwijuru niyo cabona. Ndavyibuka yatura ngo amatora azoba meza cane, kandi klima mu gihugu ntiyari imeze neza, ngo azoba meza cane, ngo Imana yo mwijuru niyo cabona. Abantu bariko barabipinga, akavyatura mu kwizera. Tuza tubona birabaye, amatora araba neza mu mahoro n'umutekano. Imana ishimwe ko yanashengeye amatora yabaye yagenze neza. Imana yaraduteturuye iragahezagirwa. Yakunda kutubwira ngo imbere ni heza, tuzonge mbere, imbere ni heza. Yarakunda kuvyatura, kandi tubandanye urugendo, imbere ni heza. Uyu munsi ushobora kuraba kubiboneka mu gihugu cacu, ariko bandanya watura mu kwizera yuko imbere ari heza. Haleluya. Kandi burya abantu batagira ukwizera no kwiyahura barashobora kwiyahura, babonye umengo nta kigenda, noneho turapfuye, noneho karabaye, barashobora no kwiyahura. Ariko umuntu afise ukwizera arashikama, akabandanya. Uko ibihe bigoye bije urihangana. Ibibazo turiko turacamwa mu gihugu, twihangane. Imana niyabona tudashobora kuvyihanganira, izoca icanzo. Aho rero sinzi ko ari ejo canke hirya y'ejo, izoca icanzo turonka ibitoro, izoca icanzo turonka aya mafaranga mvamakungu dukeneye. Tuze turasengera indongozi zacu zigira ukwizera, zize zirizera ibintu batarabona. Burya na nyiricubahiro avuga iyi mbono y'igihugu kifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060, n'ukwizera. Yizeye ibyo atarabona, yavuze ati genda mu ncapire. Ego ku bishusho hari igihe ubibona bakavuga ngo Burundi bumeze, n'ukwizera kwabaye ukwizera. Rero uku kwizera, reka twizere natwe tumushigikire muri uku kwizera yuko bizobaho. Abana bacu bijya biswi bakabibamwo, ariko na twebwe tuzogenda tubihonjejeko. None tuzoba turajahe? Tuzohonjako kubera bitangura uyu munsi. Yatubwiye ngo izo mpinduka zizotujyana ku gihugu cifashe bitangura uyu munsi. Dutanguye tuzobijyako na twebwe. Ni igikorwa rero cyo kwizera. Umuntu akizera ngo mu 2040 Uburundi buzoba busa gutya, buzoba bumeze uku, amabarabara azoba ameze uku. Mu 2060 bizoba bimeze uku. Tubona amabarabara agerekeranye, amabarabara aca munsi, amwe aca munsi y'amatunere, ama-etaje, ahantu hose hari amazu mato haba ama-etaje. Igihugu giteye imbere, reka twese tucitege mu izina rya Yesu. Abantu bose batwitangiye imbere bagiye batura mu kwizera, baragwanijwe, bagiye batura yuko bizogenda neza, baragwanijwe. Ba Mose baragwanijwe, ba Aburahamu baragwanijwe, ba Yosuwa baragwanijwe. Nta muntu n'umwe muri abagabo bo buzuye ukwizera dusoma mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 11, nubwo babanditse bakavuga ngo abahizi mu kwizera. Niko ijambo ry'umutwe rivuga, abahizi mu kwizera. Nubwo Bibiliya ivuga ko babaye abahizi mu kwizera, barahuye n'ibibagwanya byinshi. Ntuzutangare ejo niwatura umugambi ko bizokoreka mu myaka utazi, ukabona abantu batanguye kubigwanya. Ntuzutangare, nuzoba ubaye uwa mbere, nuzoba kandi ubaye n'uwa nyuma. N'abari inyuma yawe hariho ibyo bazokwatura mu kwizera, ariko bagwanywe mu mpande zose. Mbere abenshi bagwanywa n'ababegereye. Umuntu akwegereye burya, kandi Satani abikora bizi, abazi yuko uwakwegereye wo hafi niyaza agapinga ivyo uvuze ari ucucika intege gose. Akunda gukoresha rero abari hafi, kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo umwasi nazoba kure, azoba uwo mu nzu yawe. Bavuze uwo mu nzu yawe ntibashatse kuvuga madamu canke abana, ntiwavubona ngo niwe mwasi. Bashatse kuvuga umuntu wese ari hafi yawe, uwo mukorana hafi, ukatura ukwizera akabigwanya.
akavuga ati ibyo ntibizoshoboka, naho wogira gute ibyo ntibizoshoboka. Twese rero tuzigame ukwizera, nidusamare, nitwanjanjwe ngo tuzigame ubutunzi bwacu gusa gusumba. Urashobora kuzigama ubutunzi ukazopfa utaburiye, kandi n'abandi ntibubagirire ikimazi, ariko niwarangiza neza ukaba warazigamye ukwizera, bya bindi wizeye abandi batosigara barabibamwo, babigenderemwo, babinezerererwe. Uyu munsi hari ibyo tugenderamwo, yasize yatuye, yasize atanguje, ukamengo ntaho biriko biraja. Nukuri uyu munsi nimba turi hano nuko yatubereye umugabo yazigamye kwizera, ndabihamya, kuko yarinze asozera urugendo acizeye Imana yiwe, yizeye Imana yiwe ko ishobora byose, yizeye Imana yiwe ko ata ntambara zizosubira kuba mu Burundi.